Biteye apotre ameze neza so je rero ndafise ikintu ngira ndakubwira maze kabiri ngira inzozi zikagira success ariko ino munsi yanteye ubwoba sana urumva naringira njyame numva ijwi rirariko rirampamagara Zaburoni ndavuga bariko hamagara nde nasanze ari jewe kona niravye ku ifoto mbona ndiko Zaburoni asa mbona umuntu amaye ikaramu ngo sinye ndasinya man naje gushituka nsanga tiko ndagira mariage na Francine Niyonsaba rero pare wanje rero yari mutama afande nyakubaho ariko rero iki yari gitangaje marene yari mere wanje mbyara man nacishiduka ahubwo rero niba office number ziwe umumbariza yuko ibyo bintu nawe yobyemera hanyuma nkategura rya koti cyangwa ivyo bintu bigoye bakunzi banda TV aho muri hose nibaze ko mumeze neza muri good kabisa mumeze fresh kabisa sana so Elma Love Mwalimu ndi good ndi fresh ndi good sana yani yumvise sana umeye neza ko ari sana mba niriwe neza niriwe good niriwe nkuru tuntu tumeze neza ndetse nakuzaniye n'inkuru iri hot ishushe yes reka ndagusabe kandi uko mpora ndabigusaba buri munsi utarakora subscribe yoba yaravyibagiye canke akaba ari hagishika hano yibuke subscribe ayikore hama na share nyinshi kugira ngo ndabahereza inkuru turi fresh turi good turi bien uno munsi tuganira gute hari new cup in town guys new cup in town iri muri trending nini cyane ariko reka ndabwiye neza ko ntobicisha amajambo tugende nimba waje kugira subscribe ukagira like ucuja no muri comment umbwire ati washa fire Elma Love Mwalimu yes ndi wa musore nyene umwashimwa n'Imana n'abantu tu bamwe bwe mu nkurikirana so uno munsi inkuru mfise yerekeye kuri Benturo muraze ko Benturo amazi imisi avugwa ko cyane agakiza avugwa ko gukizwa ariko kandi Benturo asubiye kugaruka n'ikindi kintu gishasha inyuma yo kwakira agakiza ati ni giki ari mu rukundo reka mvuge ko bari mu rukundo na Francine Niyonsaba umunonotsi wa mbere kwisi no munsi dufise akoza amateka abandi batarakora yagize rikora abandi batarigera bakora kwiruka imetero 2000 mu minota 5 musanzwe mubizi yuko hirya no hino ariyo nkuru kiravugwa ndetse akaba yatahanye n'ubundi bushimwe bwinshi cyane muri kino gihe mu nkino zose yarimwo hariya anya i Burayi. Yes, uti inkuru rero imeze gute Benturo ari mu rukundo na Francine Niyonsaba bimeze gute ni Benturo hasosa aka audio ariko aravugana na Apotre amubwira neza yuko yaraye yeretswe atarose ariko ahubwo yeretswe ari karagira mariage na Francine Niyonsaba aramubwira ati mutahama ndagusavye unsengere umbwira ibi bintu nimba yuko vyo bari vyo ndetse nerekwe neza mbone yuko nimba Francine Niyonsaba yo vyemera hama ndondera amafaranga genze gutanga inkwano ndamukwe ino audio yasanzaye ivugisha benshi cyane bamwe bati peut-être akeneye yuko ajya kurajya amadolari avuye gukorera hari i Burayi abandi bati nicyo shoboka izo ni base za Benturo ariko aratujyana kugira ngo tugume tumuganira abandi nabo bati birashoboka kuko urukundo rubaho birashika ko bayamukunze rero kubivuga ni ibintu bisanzwe ariko rero dushaka kumenya nawe mukunzi uriko radukurikirana iyi nkuru wayakiriye gute uyumva gute ukuri kose wumva ko bakuri he yuko Benturo koko yoba ari mu rukundo canke yoba yarose akirekwa nkuko asanzwe avuga yuko uno muri kino gihe yakijijwe asanzwe ari umuntu asenga cyane ndetse yerekwa ibintu byinshi yes byose ni muri comment gira ishushikirije muri commentaire ndetse unasangiza bagenza we ino nkuru kugira ngo ishikire benshi bayimenye benshi bagire n'icyo bayivuze ngo turi muri entertainment ya showbiz n'ibindi byinshi cyane bikurikira ariko kandi nakwibutsa neza yuko ni Francine Niyonsaba vuba ari mu kugaruka mu gihugu cy'u Burundi ku munsi wa gatatu tariki 22 mu gatondo saa 2 azoba yashize kuri airport iyo ngahi washu Melchior Ndadaye so wowe nyine uri kurankurikirana nkuko Francine yaduteye iteka akadukorera amateka mu makungu nawe ndagusaba neza yuko uwo munsi wahashika twaza kumwakira tumwakirana igishika cici cyane ndetse n'urukundo rurenze kugira ngo babone neza yuko yakoreye igihugu yakoreye abarundi yateye iteka abarundi nimwibagire kandi gukanda subscribe reka ndabisubiremo kugira ngo turangize neza ndababwira neza kandi ko ndabakunda bankurikiranye mwese Imana ibahezagire ciao biteye apotre ameze neza so je rero ndafise ikintu ngira ndakubwira maze kabiri
ngira inzozi zikagira success ariko ino munsi yanteye ubwoba sana. Urumva naringira njyame numva ijwi rirariko rirampamagara, Zaburoni. Ndavuga bariko hamagara nde, nasanze ari jewe kona niravye ku ifoto mbona ndiko Zaburoni. Asa mbona umuntu ampaye ikaramu ngo sinye, ndasinya man, naje gushituka nsanga ndiko ndagira mariage na Francine Niyonsaba. Rero pare wanje rero yari Mutama afande nyakubaho. Ariko rero iki yari gitangaje, marene yari mere wanje mbyara man, nacinshiduka. Ahubwo rero niba office number ziwe wamumbariza yuko ibyo bintu nawe yobyemera hanyuma nkategura rya koti. Cyandumva ibyo bintu bigoye.